abarinzi kuzofashwa mu guteza imbere impano zabo nkuko bishikirizwa na Tuyisabe Blaise arongoye igisata c'umuziki mw'ishirahamwe Irebe Company. Tuzobafasha kubijanye no kubakorera umuziki mwiza, twamire kubafasha gukora umuziki mwiza ko dusanzwe dufise studio ya Irebe Music isanzwe ikoreramwo umuhinyanyuzi akomeye cane. Ikibazo c'umuziki mwiza kitazobura muri Irebe Music. Ntizorangirira mu baririmbyi basanzwe bakorana gusa n'abandi bazoshikirwa nkuko bishikirizwa na Augustin Habyarimana azwi kw'izina rya Auguste Burundi arongoye ishirahamwe Irebe Company. Kuzana abaririmbyi uwo mwanya wose twamaze tutaraberekana ariko turiga uburyo tuzokorana mu byo dushoboye twebwe kuko umuririmbyi ivyo akeneye akenshi usanga amarebo babaha batabaha ivyo bakeneye ahubwo bakabaha ivy'ibishobisho bishaka basaje nka Irebe Company shaka branding Irebe Company muri Irebe Company yageze ubu muri ivyo branding ahubwo Irebe Company branding umuririmbyi sinzi ko nibeshe sigura ko rero muri ivyo nazana aba influencer biyo akabaza muri Irebe Company nukuvuga zo Irebe Company zokomera nawe wakomere Irebe Music ikomere na wakomere sigura ko twebwe ivyo tushaka gukora muduha umwanya niba mutwizera koko niba ibintu tubimazemo igihe muduha umwanya muri zorebona itandukanirizo yo kuja mu kintu ukunda no kuja mu kintu uhatiwemo n'abandi cyangwa se wigishijwe n'abandi. Umusoro wa mbere nuko 2-5 indwi mu muziki hatera imbere. Nina bona baririmbye bo muri Irebe Music bariko bateza imbere ico gisata cy'umusoro zobonetse. Niyo mpamvu nakubiye ko keshi ugiye urondera y'amahera birakunda kwanga. Ubwo ugiye uvuga uti nshaka guteza imbere ikintu runaka birashobora gukunda. Kero ikintu ca mbere kitazoba Irebe Music. Umuririmbyi aje gukora suva ngo Auguste araje ngo nimwe Irebe Music ngo camucako suva ngo Satu daraje cyangwa Fizo ase umwanya wiwe azova muri kuwo mwanya wuheze kubera ko dushaka guteza imbere ibyo dukunda. Bakaba baciye barangiza bashimira abafashije kugira igikorwa ca Irebe Best Influencer kigende neza mu kubaha amasertifika.